Karemera rero niwe nkingi yo kubaka izina Uburundi bwa Nyaburunga, niho byahereye. Naho Ntare Rushatsi Cyambara Ntama ariwe yashitse kukugira ubwami bumwe igihugu, ariko byatangujwe na Karemera. Karemera rero yinjiye mu gihugu yagwanye n'ubwami buto buto bwari buhari, kuko mu gihugu cy'u Burundi hariho ubwami bwinshi, harimo nk'ubwo maze kumenya, hariho ubwami buri mu burasirazuba bwatwagwa n'abasambo, hariho ubwami bw'abahinda bwari amajepfo y'u Burundi bw'uno munsi tubona, ndetse naho badutwaye ariya muri Buhayo hepfo niyo haruguru, aho hatwagwa n'ubwami bw'abahinda, kandi ndetse nibwo bwari bukomeye muri iyo region y'icyo gihugu cyate mu mata n'ubuki cy'u Burundi. Ubwami bw'abahinda bwari bukomeye cyane, kuko ubwami bw'abahinda nabwo bwakomoka mu banyenkore mu Buganda bw'uno munsi. Niho rero mvuga nti Abarundi, Abanyarwanda, Abaganda ndetse n'ibihugu byose biri muri EAC bagomba kumenya iki kintu, ko ibi bihugu biri muri EAC ushize ko Zambia, Mozambique na Malawi, nibyo bihugu byose bigize EAC, ko bose bafitaniye ubucuti bw'amaraso, kubera ko ubwami bwari buhari bwava mu nda imwe. No kuvuga ko hataraza rero imbibe nta kibazo cyari kihari, kuko bari bazi ko naho ari ubwami kanaka buri hirya no hino ari indimwe, ari bamwe, ntacyo bagwana bapfa ibindi, ariko ntibapfa ubwoko, kuko bari bazi ko ari bamwe. Aha rero nkavuga ko demokrasi yo ku ntwaro ya cami yari ikomeye cyane, kubera ko uzoba umwami yabazwi ahazova. Ariko mbandanije ku bwami bw'u Burundi, ubwa mbere nuko mpeje kuvuga ko Karemera, Ntare Karemera Ruhinda ariwe mwami wa mbere w'u Burundi, nkiyashizeho Uburundi bwa Nyaburunga, amaze gutanga, kuko bavuga ko yoba abenshi iyo bandika abo ba Dermas n'abandi bazungu banditse, bavuga ko Karemera yabaye umwami w'u Burundi mu mwaka w'1458. Karemera amaze gutanga yasubiriwe n'umuhungu wiwe w'imfura yitwa Ntwero. Ntare Ntwero rero abo mwami nawe asubirira se Ntare Karemera. Ntare Ntwero niwe kandi yatwara igice cyafashwe cyatwagwa n'abahinda, ni nawe kandi yashize abantu ba mbere mu izinga rya Ubwari ryari riri muri Tanganyika, ni nawe nyene yatwaye Abarundi muri Kongo y'uno munsi, aho navuze badutwaye muri za Tanganyika, Kivu y'Amajepfo, muri Manyema, ho Katanga n'ahandi. Aho rero byagenda gute? Abarundi benshi ndashaka ko bamenye ibi bintu, kuko nabyo bazi. Abenshi barabanga Abanyamurenge ngo muri Kongo ngo bavuga Ikinyarwanda, ariko ntibazi neza ingene byagenze. Amakuru dukura ku bakurambere atubwira ko Ntare Ntwero mu gutwara Abarundi, umuvyeyi yabafise abana 8, yatwara abana 4 agasiga 4 akabatwara mu gihugu cy'uno munsi bita Kongo, abandi 4 agasigara mu Burundi. Aho hagenda mu miryango yose, ntibaraba ngo uyu n'umuganwa ni mu batare canke ni mu Abarundi bara Abarundi, abari aho ubwami bwari bwaramaze gufatwa bwose bwitwa Burundi. Umuvyeyi wese afise abana 6 batwara 3 bakamusigira 3, ufise 7 batwara 3 bakamusigira 4, ufise 9 batwara 4 bakamusigira 5, ufise 10 batwara 5 bakamusigira 5. Ivyo ni ibintu bizwi, ariko Abarundi benshi ntabyo bazi, abahistoriye ntabyo basobanurira abantu, sinzi ko ari kutabimenya nuko ari kwihorera, ariko uko niko byagenze. Abantu rero bajya mubona muri Kongo y'uno munsi y'uburasirazuba n'Abarundi, kandi uko byakozwe mu Burundi niko byakozwe no mu Rwanda. Rero abariyo nta bantu bahaba hariya, yari imisozi gusa, no kuvuga ngo ubwami bwari yagurira bujaho atabantu bari, canka hari abantu bagafata abo bantu bakabagira ubwami bakabwomeka ku bundi. Aho rero umwami wa kabiri Ntare Ntwero naho yatwara. Abarundi benshi ntibazi ko hariho umwami yaguye muri Lake Tanganyika. Lake Tanganyika hari umwami yaguyeyo, niho havuye ikivuga ko kizira ko umwami w'u Burundi abona Tanganyika, ko ayibonye acapfa. Uwo mwami rero uzomukenera nawe nyine ari muri ibi bitabo nanditse uko ari 2, azosangamo
uwo mwami yaguye muri Tanganyika. Ni nako umwami rero wa gatatu niwe yateye n'ikibazo gikomeye, kuko abana ba Ntwero nibo bagomba kuvamwo umwami asubirira Ntwero. Hanyuma abo nabo bari babiri, yari witwa Soro n'uwitwa Jabwe. Soro ntiyavyara, Jabwe yaravyara, kandi Ntare Rushatsi y'Icambarantama yavutse ku mugore wa Nsoro abyawe na Jabwe. Ivyo byatumye abo bavukanye bashwana. Umwana mukuru wa Ntwero ariwe Jabwe niwe yisoko ari umwami, ariko hari intambara hagati ya murumuna we nawe yagwanywe cyane, bapfa umuhungu wabo Ntare Rushatsi y'Icambarantama atawuzi mwenewe, nyirawe yaramuzi bakamupfa. Ubu nawe ati niwe wanje, ati wewe uravyana ni wabo byaragenda umukurikize turabe. Iyo ntambaro yabaye intambara ikomeye, yaje gukizwa na mushiki wa Nsoro na Jabwe ari umukobwa wa Ntwero, yararongowe nuwo twokwita ko ari umwami w'ibuha, ariko babufata nk'ubwami ko bwahozeho, ariko bwakukirira ubwami bw'u Burundi. Hani nkaho yari nk'intari twagwa n'umuganwa, mugabo umuganwa ava mu Bahinda, kuko naho babatsinze ntibabatse buha ngo bayibake ngo bayishiremwo umutare, oya umuganwa waho yabara umuhinda. Niko byagenda birakwirikirana, ariko mukungu bumwe bace bamushingira umukobwa wa Ntwero abari wajayo. Rero uwo mukobwa wa Ntwero ari we Inasenge wa Ntare Rushatsi y'Icambarantama niwe yaje kubanguranya se wa Ntare Rushatsi y'Icambarantama abavukana Ntare na Nsoro. Niko rero kugira igihe abatwara uwo muhungu aza gukurirayo. Naho nyene ndababwire ko burya iyo Imana ishaka kugira ikintu, iyo uja hose ugira ingorane kumwe kwa Yozefu muri Bibiliya. Ndababwira ko Ntare Rushatsi y'Icambarantama ashitse muri Buha y'Epfo yagize ikibazo gikomeye, kuko yakina urubugu n'umwami waho, hama Ntare Rushatsi akamutsinda. Imfizi yo kwa Ntare Rushatsi bamugabiye mu nka bamugabiye ikanesha imfizi y'umwami. Abakurambere baho barabwira umwami ati we mwami rero uyu muhungu agiye kukwambura ubwami, kubera ko inka y'imfizi yiwigwanye niyo wawe irayitsinda, mukina urubugu akagutsinda, wewe ubwami bwa ngoma yawe irarangiye arayitwaye, agira ingorane. Ni navyo byatumye Ntare Rushatsi ahaguruka ava ibuha agaruka mu gihugu abifashijwemo na Inasenge, kuko bagombye kumwica umugambi wawo ucuze, hanyuma baramutorokesha, kandi bamutorokesha n'inka ziwe. Aho rero aba historie b'u Burundi bavuga ko yavuye ibuha bakavuga ko yakorotse, nuko ahantu hambere yabonywe n'abahigi mu ishamba hariho inzoka yari yarazengereje abarundi n'abahigi, yaramaze ibitungwa, yaramaze n'abahigi we n'imbwa zabo, yarazimaze iyo nzoka. Hanyuma rero Ntare Rushatsi yarayitsinze arayica. Muti byagenze gute? Hariho abahigi bariko barega muri iryo shamba, Ntare Rushatsi ari kumwe n'abahungu bazananye bavuye ibuha, kuko Ntare Rushatsi ibuha muri ubwami yakora ivyo bita uno munsi bita gutera javero, yigisha abajene, yigisha abagwaruka kugwana no gutera amacumu kure. Hanyuma rero yari muhizi cyane, yari kirangiriye mu kugwana nawe. Naho rero abo bazananye bari kumwe, iyo nzoka bamaze kuyibona ngo yarahaguruka duza umutwe, abantu bose bakiruka. Abahigi bahashitse bababwira bati mwe mukora iki ngaha, ko hari inzoka yamaze ibitungo, yamaze abantu, yatumaze ko abahigi ikatumarira n'imbwa. Naho rero byashitse acavuga ati igenda yica, acabagisha ikimasa barakirya, urusato rw'inka nibwo yayifatishije arayica. Yagiye agwikinza yiyereka umutwe, yikingiza urusato mu nyuma arayifuka ayizingiramwo, baca bayicumaguriramwo amacumu kugeza iyo nzoka ipfuye. Abahigi rero bari babi Burundi nabo bari kumwe, bose baca baravuga ati uri igitangaza, uri kirangire, bamukomera mu mashi ko ari igitangaza. Nuko rero baca bamubwira ati rero hano iwacu hari akajagari k'umwami n'uwo bavukana, bama mu ntambara yaranse guhera, uwo yari Nsoro na Jabwe ari se na se wabo. Noneho rero baca bamanukana na Ntare Rushatsi y'Icambarantama mu Burundi. Yewe bavuga bati kandi rero wowe twamaze gukwimika, ni wowe ubaye umwami udukwiye kwiyinzoka. Nuko Ntare Rushatsi yashitse mu Burundi kuva Inkoma mu Rutana gushika mu Mugamba, yahashitse atani ingwani baye bapfa kumwumva gusa, kaje abantu bavuza amafirimbi, abantu bose
bakoma mu mashi bati n'umwami n'umwami arimye kugeza ku kirimba. Naho rero yace bavuga ko bamwimitse. Mu nyuma rero baca batware bagenda guhamagarana n'abandi bose bari bagize ubwami bwinshi bwose n'abatari bwafatwe, baca barishikana bati uwaje n'ikirangirire yishe inzoka y'inkoma, uwari busange ngaha ataraza aramwica ntihagire icyo muvuga. Bose rero baca baramuyoboka baraza baca baramwimika. Nuko ubwami bw'u Burundi bwose hamwe bwabayeho, mugabo bwabanje kugira ingorane mu ntango. Aha naho nyene ntivyaheze, isubirizwa rya Ntwero ryazanyemwo ibibazo bikomeye mu bana ba Karemera. Niho havuyemo abana bo kwa Karemera, uwitwa Gatamba n'uwitwa Ruremesha. Gatamba yagira 3 n'uwitwa Ruremesha ngira ngo yagira 5 mu kuvuka. Baca baja hamwe baranka bati Ntwera abana bose bari busubirire, se bamusubirira umwami, ni muri twebwe tuvamo turitora mu mwami. Hanyuma rero haca intambara hagati ya bonse rimwe iberera yaga, baragwana hapfuye abatari bake, ariko Gatamba na Ruremesha n'abari babashigikiye baratsindwa. Mu bari babashigikiye harimo bari bashigikiye Karemera bakomoka muri miryango, baciye bahunga basubirahe iyo Karemera yajava. N'uyu munsi ushaka kubimenya azogende mu Rwanda, muri bitabo twaravyanditsemo, aho bita Isaruheshi, haba Batare, aho bita ku Mayaga n'ahandi heshi gushika za Masisi muri Kongo, haba y'Abatare bava kuri Ruremesha na Gatamba. Abahungu babiri ba Karemera barasubiye inyuma kubera ntambara yo gupfa ingoma y'ubwami nyuma yo gutanga kwa Ntwero. Ico nashaka kubwira abarundi nabo muri kano karere batwumviriza, ubwami uko bwari butunganijwe, ingene umwe avaho uwundi asubiraho, ntibyasaba ko abantu babanza kwicana. Umuntu yabazi ko mu gihe atava mu nda y'ingoma atazoba umwami, uzoba mu nda y'ingoma habaho abanyamabanga b'umwami baba bazi uzoba umwami uwo ari we. Hari igihe bamujana kumubika kure, bakazogera ikirenge mu giseke cifu, umwami agezemo ikirenge akabona ko nganya na wa mwana wiwe, yaca yihubuke kugira ngo uwo mwana yime, yaca abona ko yakuze. Rero nta bapfu ubwami, hariho amahoro, hariho demokrasi yo kubisanya ku butegetsi ku buryo budasanzwe budasubirwaho. Abami rero mu gutwara bafashwa kenshi n'abana babo n'abantu b'ibirangirire mu gukunda igihugu no mu kwitangira igihugu. Ico twovuga ko zari nk'intara zatwagwa n'abaganwa bakomoka muri iyo nda y'ingoma, cyane cyane bakomoka kuri Karemera. Abantu benshi baribesha ngo baba bakomoka kuri Ntare Rugamba, Mwezi, Gisabo n'abandi, ariko ndababwira ko imiryango y'abaganwa iyo nashoboye kumenya irenga 15 kandi iri muri kino gitabo, kandi abo bose barabamo mu batware. Abana ba Karemera bakomoka kuri Karemera baje gufasha gutwara igihugu, bagiteje imbere. Uburundi niba tubufise tugomba kumenya ko bukomoka mu ruvyaro rwa Karemera mu vyijanye n'ivy'intwaro. Nkuko nababwiye, Karemera avyaye Ntwero, avyara Musine, avyara Gatamba, avyara Sebikara, avyara Ruremesha. Ruremesha yakwirikiwe n'umuhererezi yitwa Rugemintwaza. Hama Rugemintwaza nawe yaravyaye umwana yabaye ikirangirire mu bijanye no kugwanira igihugu, ariwe yitwa Sentama. Sentama niwe avugwa nk'umwuzukuru wa Karemera yakoze bidasanzwe. Nkuko rero navuze yuko ubwami bw'u Burundi bwama bufashwe mu mugongo n'abashinga ntahe, bugafatwa mu mugongo n'abaganwa. Hariho ico nshaka kubwira mwebwe muri hano, ko mutagomba kwibagira yuko hariho abaganwa b'intashikirwa bakoze ibikorwa by'akataraboneka. Dukwiye kwama twibuka mu Burundi, duhereye kure cyane. Nobabwira nk'umuganwa yitwa Coya, ababa mu Kirundo cy'uyu munsi, kera hari Bugesera, baramuzi. Yuvuze Coya hariho n'imbyino bavyina mu Kirundo bamuhayagiza. Coya yakoze ibikorwa bidasanzwe. Uyo Coya nawe yari mwene Ngwije wa Mutondo wa Sankunda nawe yari mwene Ruvuna rwa Ntare. Abo rero abava kuri Ruvuna aribo gushika kuri umvuze Coya bari no munsi mu muryango witwa Abavuna. Mu Burundi umurundi wese azi ko ari umuvuna
ari mu muryango w'abavuna. Umuryango nkomoko wiwe akomoka kuri Ruvuna rwa Ntare Rugamba. Uyo aba bakoze ibikorwa bidasanzwe, ibikorwa bidasubirwamwo mu bijanye no guharanira imbibe z'igihugu, guharanira ineza y'igihugu. Nk'uyu Coya kubwanje yarakwiye gushirwa mu mateka y'u Burundi nk'umuntu w'intwari. Hariho uwitwa Rwasha rwa Ntare. Rwasha uravye abantu benshi baharaniye Uburundi ko buguma bwitwa Burundi, bagaharanira ububasha bw'igihugu, bamukomokako nk'uko umwami Ntare Rugamba yaharaniye imbibe z'igihugu akazagura. Umuhungu we Rwasha yakoze ibikorwa bidasanzwe, no babwira nk'ikintu yakoze mu kugwanya abari baje gutora abarundi ngo baje kugirwa baja, uwo bita Rumariza. Intambara yari irongowe na Rwasha yabaye intambara ikomeye kandi arayitsinda. Iyindi ntambara ikomeye yagwanye abarundi bagomba kwama bibuka batazi, ni igihe umwami Caka wa Afrika y'Epfo ingoma y'u Burundi, naho ibikorwa byari birongowe na Rwasha. Rwasha ari nka chef d'état major w'ico gihe, yagwanye intambara zikomeye arazitsinda. Rero n'abamukomoka ko nabo babaye abagwanyi bakomeye cyane, ndetse abamukomoka ko nibo babaye intambamye ku bakoroni, bavuga yuko Uburundi buguma bwitwa Burundi, budashobora kwitwa Rwanda Burundi ngo bifatanye, kandi u Rwanda rufise umwami, Uburundi bufise umwami wabwo. Baravuga bati ivyo ntibishoboka. Aho twovuga rero nk'umuganwa Ruvyiro, tukavuga umuvukanyi wiwe Mushirasoni. Abo bakoze ibikorwa bidasanzwe mu kwangira ababirigi ndetse n'abadagi yuko ivyo bakora muri ivyo byo guhohotera abanyagihugu badashobora kuvyemera. Aho rero ntitwokwibagira abari kumwe na Ruvyiro na Mushirasoni, nk'uwitwa Mugwengezo, Nteturuye na Ndugu. Abo n'abaganwa bakoze ibintu bidasanzwe mu kuharanira ko Burundi bugira iteka n'itekane. Iyo rero tuvuga nk'ibi nitwokwibagira nko kuvuga nk'umuganwa aho yategeka intara, yategeka yabirimwe amahoro, ndetse yabaye imwe mu ntara y'ubuhungiro bw'abatare igihe abezi bariko barabica, igihe naho nyene ibere ryari ryayaze abava indimwe bakicana. Twovuga nk'umuganwa yitwa Karabona aho yatwara hari hatunganye, yabaye intungane ya mbere mu Burundi. Twovuga ko ari nk'uyu munsi watanga ubushimwe bwitiriwe Nobel. Karabona yarakwiye ko aba mu mateka, akaba mu ntwari z'igihugu, kuko yatwariye neza abo yatwara, abamuhungiye ko yarabakingiye kandi abagirira neza, arabagabira. Mu gihe twari ko twegereza independence, hariho nk'umuganwa yitwa Muhigwa. Nukuri Muhigwa ibikorwa yakoze ntibivugwa, ariko tuvuze Rwagasore, tukavuga umushikiranganje wa mbere Ngendandumwe Petero, ibikorwa bakoze, jewe havuye abo babiri no kurikizaho ibikorwa vya Muhigwa. Muhigwa yakoze ibikorwa by'intashikirwa, tugereranije n'abatware b'uyu munsi uko batwara mu ntara canke mu gihugu. Tubona ko bari bakwiye kurondera bakamenya kahise k'abatware batwaye kera, kugira ngo bubake igihugu bafatiye akarorero kuri izo ntwari, kuri izo ndanga z'igihugu, kuri izo ntashikirwa z'igihugu zakoze ibikorwa bidasanzwe mu guharanira amahoro, mu guharanira iterambere, no mu guharanira iteka ry'igihugu. Naho igihugu cyapfunyapfunywe nticyapfuye, uyu munsi turiho. Ikibabaje ni ingene ururirimbo ruhayagiza Uburundi handitsemo ko bwapfunyapfunywe, ariko leta zose zimaze gukurakuranwa ntihagire n'umwe ahonyoza ikirenge mu cy'umuganwa Rwagasore Louis. Yaharaniye intayo kwikukira, yariko araharanira imbere yuko bamugandagura, aho yagomba kugarukana imbibe z'u Burundi. Yari amaze gutangura ibiganiro na Nyerere, amubwira ati ni byiza ko tuganira ku kibazo c'imbibe kugira ngo zisubire aho zari ziri. Abarundi rero benshi bashobora kudatahura impamvu y'iki kiganiro, impamvu yo kuvuga ibi by'ubwami n'ubutware bwa kera. Ariko nagenda babwire ko utazi yava ntamenye yaje. Uyu munsi ibibazo dufise mu Burundi, ibibazo tugira muri kano karere,
turabihurizako nk'akarorero